Ndasubiriye kugusuhuza nk'uhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya n'ino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya n'ino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ubutumwa buri mu itangazo ritagira ku mukono ryaraye ryibonekeje muri komine n'intara ya Gitega burabandanya gushimwa n'abanyagihugu. Ahanini ubwo butumwa bukaba buhamagarira abarundi bose guhaguruka batabara igihugu cabo kigeze aho umwansi ashaka. Umwe mu banyagihugu arasaba nawe nyene abanyagihugu bose gushigikira abatanguje uwo mugambi. Abawutanguje nabo abasaba kuwushira mu ngiro ntuherere mu majambo ngo kuko abarundi bararushe. N'umupfasoni Rose Hakizimana yigeze guserukira abanyagihugu mu nama nshingamateka y'u Burundi nawe nyene arashimira abanyagitega baraye baseruye ivyo biyumvira vyotorera umuti ibibazo abarundi bafise. Aringinga abarundi bose aho bari hose kuva hasi kugira bisubizeko agateka, ubuntu bambuwe n'abategetsi muri kino gihe aho umurundi ari ngo baramutwenga kubera ibibera mu gihugu cabo. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo abarundi bamaze imyaka irenga 30 bahungiye i Goma bari mu gahinda. Igisagara ca Goma kiri mu ntara ya Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo kirimwo abarundi benshi, aho bamwe bahungiyeyo mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda. Bavuga ko bafise ingorane nyinshi harimwo gukumirwa kubera intambara Kongo iriko irarwana na M23. Abo barundi bahunze indyane zagumye zisubiriza muri ico gihugu kiri muri bito vyo muri Afrika y'ubuseruko. Barigoma mu mugwa mukuru wa Nord Kivu aho bavuga ko bahanzwe na vyinshi kubera umutekano muke uri muri Kongo. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kureba. Nayo kandi abamenyesha amakuru barabandanya kuburabuzwa mu Burundi. Inyuma y'abavundiye mu munyororo na Gerard Nibigira ariko aratotezwa i Gitega. Amabakorwa n'ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye abandanya kwiyamirizwa n'abanyagihugu. Kuri uyu w'Imana uheze mu ntara ya Gitega umumenyesha amakuru Gerard Nibigira hakorera radio televiziyo Isanganiro mu ntara ya Gitega yarakubaguwe n'uwurongoye igipolisi muri komine Gitega Jean Pierre Ndikubwayo atako aramupfunga. Ivyo bikaba vyarabaye mu gihe uwo mumenyesha amakuru yariko afata amasanamu y'abanyagihugu bariko barakubagurwa n'uwo mukomiseri nyene. Charire Makoto akaba avuga ko biteye isoni ibintu nk'ivyo bikozwe n'uwitwa ko ajejwe umutekano w'abanyagihugu. Akaba asaba abamenyesha amakuru kudacika intege ngo bahave batinya kuza baratohoza amakuru bongere bayashikirize abanyagihugu ataguhiga imanga. Uwarongoye radio televiziyo Isanganiro harabaza abategetsi b'u Burundi ko bitagishoboka ko abantu bamenyeshwa amabakorerwa mu ntara ya Gitega umukuru w'igihugu wavukamwo, mu gihe n'uwurongoye igipolisi muri iyo ntara Evariste Habogorimana nawe nyene yaheruka gukubagura umumenyesha amakuru w'ikimenyesha amakuru Iwacu. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ese ayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe no kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya n'ino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko abarundi bamaze imyaka irenga 30 bahungiye i Goma bari mu gahinda. Igisagara ca Goma kiri mu ntara ya Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo kirimwo abarundi benshi, bamwe bahungiyeyo mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda.
bavuga ko bafise ingorane nyinshi harimwo gukumirwa kubera intambara Kongo iriko irwana na M23. Abo Barundi bahunze indyane zagumye zisubiriza muri ico gihugu kiri muri bito vyo muri Afurika y'ubuseruko, aho barigoma mu mugwa mukuru wa Nord Kivu. Bakaba bavuga ko bahanzwe na vyinshi kubera umutekano muke uri muri Kongo. Nashitse ngaha mu mwaka w'1992 mva muri Sud Kivu ndi kumwe n'umuryango wanje. Iyo myaka yose twabana neza cane n'abakongomani. Ivyo akaba ari ibivugwa na Aline Nahimana. Avuga mugabo ko umutekano watitutse kandi ko bitera vyunyuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ubwa mbere hoho twebwe tuvuga Ikirundi. Ururimi rwacu rukaba rusa cane n'Ikinyarwanda, bagaca batwitiranya n'Abanyarwanda. Uko akaba ariko bavuga. Ikumirwa. Mu gihe Kongo nabo bafatanije ku ruhande rumwe bariko barwanya M23 n'abayifasha ku rundi ruhande, Abarundi baba muri ako karere bavuga ko bamerewe nabi. Kubera ko u Rwanda rwagirizwa gufasha M23, batwitiranya n'Abanyarwanda bigatuma tugorwa cane, umutekano wacu ugahungabana. Nta mpapuro zituranga dufise kubera ko zaheze kera haciye imyaka myinshi. Ibaze namwe, hari abantu bari ngaha bahamaze imyaka irenga 30. Dusaba ko abategetsi ba Kongo bakorana na HCR bakaduha impapuro ziri ku gihe. Ivyo akaba ari ibivugwa n'abandi Barundi bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Bavuga ko bakumirwa buri munsi. Nararonse akazi i Mugunga. Umukoresha wanje aca yumva mvuga Ikirundi. Ubwo nyene yaciye ampinda avuga ko adashobora gukoresha umusumyi w'urusaku w'Umunyarwanda. Naratomboye ahandi simba nkiriho. Ivyo akaba ari ibishikirizwa n'uwundi Murundi. Abandi nabo batagira impapuro ziri ku gihe birabagora gutembera mu duce tumwe twa Goma. Barababajwe no kubona aho hantu bahaje kuva mu myaka ya za 90 bakakirwa neza n'Abakongomani, bakabana neza bakisanga nk'uko hoba ari iwabo, bakabafasha cane. Ibiharuro vya HCR vyerekana ko Kongo ifise impunzi zirenga 300,000 ziva mu bihugu bitandukanye vyo mu karere nka Kenya, Uganda, Uburundi, u Rwanda ndetse na Tanzania. Nayo mu yandi makuru kandi nonyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko abamenyeshamakuru babandanya baburabuzwa mu Burundi inyuma y'abavundiye mu munyororo na Gerard Nibigira akaba ariko aratotezwa i Gitega. Amabakorwa n'ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye abandanya kwiyamirizwa n'abanyagihugu. Kuri uyu w'Imana uheze mu ntara ya Gitega, umumenyeshamakuru Gerard Nibigira akorera radio televiziyo Isanganiro mu ntara ya Gitega yarakubaguwe n'uwurongoye igipolisi muri komine Gitega ariwe Jean Pierre Ndikubwayo atakaramupfunga. Ivyo bikaba vyarabaye mu gihe uwo mumenyeshamakuru yariko afata amasanamu y'abanyagihugu bariko barakubagurwa n'uwo mukomiseri nyene. Charles Makoto hakaba avuga ko biteye isoni ibintu nk'ivyo bikozwe n'uwitwa ko ajejwe umutekano w'abanyagihugu. Asaba abamenyeshamakuru kudacika intege ngo bahave batinya kuza baratohoza amakuru bongere bayashikiriza abanyagihugu ataguhigimanga. Uwarongoye radio televiziyo Isanganiro harabaza abategetsi b'u Burundi ko bitagishoboka ko abantu bamenyeshwa amabakorwa mu ntara ya Gitega aho umukuru w'igihugu avuka, mu gihe n'uwurongoye igipolisi muri iyo ntara Evariste Habogorimana nawe nyene yaheruka gukubagura umumenyeshamakuru w'ikimenyeshamakuru Iwacu. Mu gitondo co kuri uwu wa kabiri, komiseri Jean Pierre Ndikubwayo yemeye ko ari we agifise telefone z'uwo mumenyeshamakuru Gerard Nibigira. Akaba avuga ko ariko arazisuzuma kandi vyose ngo bizokwandikwa. Uwatwara igipolisi muri komine Gitega amwagiriza ko yamwararaje mu kubwira Bob Rugurika ko komiseri ariko aradandaza igitoro c'amagendo. Jean Pierre Ndikubwayo yemeza ko ari vyo Rugurika yaciye yandika ku rubuga rwiwe rwa X. Gerard Nibigira arabihakana hakavuga ko ataho bifatiye kuko uwo Rugurika atawe bigira bandikirana ndetse ko ata nimero ziwe afise. Ku munsi w'Imana umumenyeshamakuru Gerard Nibigira yari ku gituro bivugwa ko hariko haratangwa igitoro mu kajagari.
ni naho komiseri yaciye amwaka telefone ziwe aramukubagura yongera amupfunga ikiringo c'amasaha arenga 3 amwagiriza ko yafashe amasanamu. Abanyagihugu bakaba babona ko abategetsi bakora amabi bagaca bipfuza ko adashirwa ahabona. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.